Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamburi Dahita TV na cyane mwebwe abasanzwe mukunda kino kiganiro igitondo gishasha dukunze kubashikeza iminsi yose mu gatondo iyo twagira ubuntu n'Imana tukagitegura amahoro y'Imana kugubwa neza kururanirwa mu byanyu no mu banyu n'ivyo ndabipfurije nkuko mubibona nkuko muvyumva kandi nkuko mumaze kubimenyera ni jewe nyene Janvier Imana irambona ngarutse kugira ngo dusangire iri jambo twita ngo ni impamba y'umunsi ni ijambo ryo kuzirikana ko ni ijambo ry'umunsi canke icayi co mu gatondo kugira ngo umuntu arikurikiranye mu gatondo kumbure imbere y'ibikorwa yuko aja mu bikorwa byiwe vya misi yose arigirigiwe yagirirwane arizirikane ko kandi rimufashe kwirirwa hafi y'Imana. Dusoma amajambo mfise abonekana mu gitabo c'amazaburi ni zaburi ya 51. Dusoma umurongo w'icumi wonyene twumva ico uwo murongo tubwira muri hanganira kumbure aho kino kiganiro giteguriwe kwibarabara hashobora kumvikanamwe yandi majwi abatari bashasha kuri runo rubuga muramaze kumenya impamvu zitari nko twama twavuze kugira ngo kumbure mushobore gutahura impamvu. None rero dusome uyu murongo w'icumi uvuga ngo Mana undememwe umutima utunganye unsubizemwo umutima uhamye Imana yacu ni dutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha iri nisengesho tubona uyu novuga ngo umwanditsi w'izaburi yasenze asaba Imana kandi hariho byinshi twosaba Imana nkuko nawe usanzwe uzi ko ufise imitwaro myinshi y'ibyo usaba Imana y'ibyo ubwira Imana ngo Mana mpabino Mana mpabino Mana mpa umutahe Mana mpa kazi Mana mpa promotion Mana umushahara uduze Mana ugurura imiryango Mana nararimye mugabo ye Mana nubaka inzu Mana ndonke parcelle Mana ndonke binabiriya n'ibindi byinshi umuntu yosengera Imana yacu dutabare. Rero uyu mwanditsi wa zaburi tubonye wewe ngaha ntiyavuze ivyo ariko yasavye Imana ngo imuhe umutima. Uyo mutima rero nawo turabonye ingene uwo mutima umeze. Yavuze ngo ashaka umutima utunganye kandi ashaka umutima uhamye. Imana yacu dutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha uyu mutima rero niwo atumbeye gusaba Imana. Umutima utunganye nawo mbega umeze gute? Umutima utunganye ni umutima wejejwe, ni umutima atakintu na kimwe Imana iwagiriza, ni umutima Imana yemera, ni umutima Imana iravye atacaha iwusangamwe, ni umutima Imana iwushize ku munzane wayo isanga uyu muntu afise umutima ukwijibiro ku munzane w'Imana, ni umutima wujuje amakondisyon Imana igomba. Imana yacu dutabare n'umutima usa n'uko Imana igomba. Tuvuze ngo umutima uhamye nawo ni umutima utari mwijwi riwagiriza ikibi, ni umutima udafise ikiwucira urubanza, ni umutima ni umutima utarimwo voix de culpabilité, ni umutima utarimo ryajwi riwucira urubanza riwutsindisha. Imana yacu dutabare ngo umuntu abeho yumva yuko hari ikintu kimutsinda, yumve kumengo hari ikintu yagirizwa imbere y'Imana cyangwa imbere y'umuntu cyangwa imbere y'ubucamanza. Umuntu aba yumva yuko atsindaje atuje, yumva yuko atabwoba atakintu na kimwe yiyagiriza. Imana yacu dutabara. Uyu mutima rero urakenewe ku muntu ari mu rugendo ruja mwijoro. Uyu mutima urakenewe kuri buri mukizwa wese. Ndakeka yuko abakizwa benshi kubw'ibihe turimwo, novuga ngo igwiririkana y'ivyaha ry'amanyanga ry'amafuti tubona mu buzima bwacu bwa misi yose, aho dutuye, aho tuba, aho duherereye. Ndakeka yuko uyu mutima hariho abitwa bakizwa, hariho abitwa abasenzi, hariho abitwa abakozi b'Imana, hariho abakora ibikorwa bitandukanye by'Imana, mugabo ugasanga uyu mutima mu by'ukuri si wo bafise. Rero uyu mwanditsi wa zaburi asenze neza, avuze ngo Mana
ndipfuza ko wompa ko wonsubizamwo ko wohamplasa umutima mfise ukampa umutima utunganye, umutima atajwi riwucira urubanza, umutima atajwi riwagiriza ikibi, umutima uhamye, umutima utekanye, umutima utuje, umutima imbere y'Imana, Imana ibona yuko ibintu bimeze neza, Imana yacu nedutabare. Rero burya uyu mutima nta muntu ashobora kuwiremera wenyine ngo awihe, uyu mutima nta muntu ashobora novuga ngo kwishoboza kuwuronka. Umuntu rero kugira ngo awuronke agira umutwaro kandi akagira novuga ngo decision, agafata ingingo yo guharanira kuronka uyu mutima, kuko ushobora kwicarira uko nyene gugume muri ivyo nyene, muri izo ntege nke zawe zo mu bijanye n'ubuzima bw'iyobokamana, ngo hanyuma wimvire ngo witege yuko uwo mutima uzokwizana uko nyene. Oyaye, umuntu agira umutwaro hanyuma agatera intambwe akavuga ngo Mana ndagomba umutima utunganye, ndakwinginze ngo umfashe. Imana ikakubonamwo ukugomba uyu mutima, kuko Imana burya kubw'uko umuntu yahawe novuga ngo ubushobozi bwo kwihitiramwo iciza n'ikibi, burya bitari bike mu buzima bwacu tutemvise Imana, tutayeretse ko tuyikeneye, tutayihamagaye, tutayisavye ngo idushoboze aho tudashoboye, ibintu byinshi birapfa uko nyene kandi ntibikosorwe. Ariko mugabo kugira ngo bikosorwe, kugira ngo bigende neza, natwe biradusaba gutera intambwe tukavuga ngo Mana ndakwinginze uze mu buzima bwanje, kuko aha niho naniriwe, kandi aho naniriwe nawe niho inkomezi zawe zica zigaragarira. Imana yacu ndidutabare. Igihe cyose rero umuntu aba kiriko aratera igere, yihumuriza, yitsindanishiriza, yijustifya, yigira uwera, ico gihe Imana ntiyintervena ngo imushoboze, imuronse umutima utunganye, umutima uhamye. Ariko kugira ngo bikunde umuntu ari umutima uhamye, umutima atajwi riwagiriza ikibi, bisaba ko umuntu abigiramwo uruhara, akabona ko awukenye, akabona ko awukeneye, akabona akamaro kawo, akabwira Imana ngo Mana ntabyo nshoboye ariko wewe wobinshoboza, ndakwinginze mu mutima utunganye, utari mwijwi riwagiriza ikibi, umutima utekanye, umutima uhamye, umutima nawe wishimira, ukunda, ushaka yuko mbaho mfise nk'umuntu yitirirwa izina ryawe. Nano majambo rero bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, mbega umutima wawe muri uno mwanya tuvuganya aya majambo, ubona uri muri uno mugwi w'abantu bafise umutima novuga ngo utunganye, utekanye, uhamye, utuje, atajwi riwagiriza ikibi? Mbega by'ukuri aha novuga ngo urerade, nta kintu umva wovuga ngo Mana ntabara, ahantu bihora bingora, ahantu byarangoye? Niwasuzuma neza ugasanga muri bya bindi wiyumvira, muri bya bindi wipfuza, muri ya majambo horo uvuga, muri za ngendo zawe, muri za ngeso zawe, kwa kuntu banye n'abantu, ugasanga umutima wawe ntutunganye. Kuko umutima udatunganye ni umutima wandujwe, wacafujwe, watosekajwe n'ibyaha. Niwasuzuma ugasanga rero nawe hari ibyacafuje umutima wawe, ucubwira Imana ngo Mana ndagomba umutima utunganye, ndakwinginze ndose umutima utunganye. Iri niryo jambo numva nenda gufitiye uyu munsi, ico mukagira uyu mutwaro, ico mugaharanira kugira umutima utunganye, ico mukarondera kugira umutima utekanye, utuje, niho uzoba amahoro, kandi niho uzoba uri mu mugwi canke mu mugabane w'abantu Imana ikunda, yishimira, inezerererwa muri ino si. Nano majambo rero kandi noneho turabizi neza, kubaho utekanye, kuba atarubanza atakigucira urubanza, ni ibintu nkenerwa, ni ibintu by'akamaro, ni ibintu atamuntu n'umwe yoreka kuvyipfuza. Nawe urakwiye kuvyipfuza, ukabiharanira, ukabirondera, ukabisengera, ukabisaba Imana, kandi birakunda, birashoboka. Nano majambo rero tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Mwebwe bashasha mushonde kuri sabona cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimo, kugira ngo bikunde aya majambo tuza turabashikiriza muzoze murayaronka. Naho ubutaha mu kiganiro igitondo gishasha, mwane mutiramenya na jewe Jean Imana irambona sanzo ndakibatunganiza
nkongera nkakibashikiriza.